Bibiri vuga neza ko atamuntu numwe azivye Imana. Uretse mwemu w'Imana. Si bose bavyara. Uretse ababihawe. Saba pastori bose bitwa ba papa b'imwemu. Kuko abavya b'imwemu bari mu buryo bubiri. Hari umuvyeyi w'imwemu avyara imwemu yawe. N'umuvyeyi w'imwemu arongora isengero, arera isengero. Aba bantu nibasa. Rero kuba uvize pastori nibisigura ko ari daddy. Nibisigura ko ari umuvyeyi wawe w'imwemu. Nico gituma bamwe bari mu masengo usanga ataravuka mu mwemu, ugasanga aracanye inzoga bigakunda, aracasambana bigakunda, aracabesha bigakunda, uwesukuru buramwuzuye bigakunda. Uyu muntu naravuka mu mwemu, bisigura ngo uwo bita daddy wiwe nibarahura nawe. Je umunsi nahura na Major Apostle, amateka yanje yaciye ahinduka. Je nari gisuma sinarinzi ko ndumuvuga butumwa ico gihe Imana itangura kuvugana na jewe turaza kukivuga ko mu nyuma kubijanye na prophetic Imana itangura kuvugana nanje ko nari namaze guhura n'umuntu nyawe iyo uye n'umupastori w'isengero akugaburira iby'isengero akubwira za Matayo za Luka za nde mugakikama mukagenda hirya akigiye cyose uhuye n'umuvyeyi yari destiny kuvyara impemu yawe umve nkubwire ntabwo ubugisoma igitabo nk'inyuguti ariko ico gihe Imana itangura kuvugana nawe ku gatwe kawe ubwo butumwa bwa Paulo bapinga ivya daddy bagapinga ivya ba profete burya nasanze Paulo batamwizera uwo bita daddy wa vrai wanashima kenshi original sinawakurondera eka sinawakurondera jewe daddy nigeze ndondera nigeze telefone ngomba kuba papa wawe ngo w'imwema abantu bagenda no ku bantu bakabisaba ngo ndashaka mbere ngo papa w'imwema none wewe wamaze kuvuka ufise ubwenge wogenda ku muntu ngo umusengo mbere papa kandi waravutse deja abantu rero dufise abantu batazi ivyo barimo aba rero uretse ko ari ba daddy original hariho n'abantu bonye nusanga ari ba feke bonye n'ubwabo ukibaza ngo daddy ni wari feke kumbe n'umwana ari feke nukuvuga ngo wewe yavutse yacagenda kwironderera ngo uwundi amuntu amuvyara ni uko abantu benshi usanga bavukiye mu gihugu cy'u Burundi agaza kuvuga ati mu Burundi barakenye riko kwanja muri Amerika ubwo ngo ushaka kugenda muri Amerika wavukiye mu Burundi birazwi iki ni igihugu cyawe cyakuvyaye aho wataye urusogi birazwi abandi bakindura amazina ngo ngo sigaye nitwa Jaguar ngo sigaye nitwa akabenze nta muntu numwe avuka arinze kubisaba papa wiwe raba umuntu yakuvyaye nk'ubu wo gutoza bye akakubwira ati ubunyene cyagura umuntu ushaka kuvyara right now Imana ikaguha amashase yanyuma ubunyene birahindutse cyawe hitamwo umuntu ashaka kukuvyara right now ndazi ko mama wo hava mwihoza papa yakuvyaye wo hava mwihoza uvuga ati ni gishomeri bamwe baca bahindura n'ubutaka tijeje kuvukira muri Alemanya abantu bibiri ngo n'abanyenegenge tubihangani kazude kande varoda. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel of progress for this industry of Buja Flavor. Checking makuru cyangwa kibaza nefsha muri industry of Buja Flavor. Nk'uko tubikora reka tuze dukengurikira Imana, hamadusura dukengurikira nabwo gakunzi wa Step Media 257 wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka birashika cyane ku mutima. Ndakubwira bati no munsi vraiment afise umutumiranje witeka umuntu nkunda cyane muvuga butumwa kandi kenshi ahanura mu bintu byiza ariko no munsi twashimye ko tumurondera kugira ngo adusigure ku kintu kimwe kigize imisi gitege uragara mu bantu abantu benshi bakavyakira bakabitahura neza abandi bakabitahura mu indi sense ikintu cise bakunze kuvuga ngo izina kunze kwita bavuga butumwa benshi ngo ni ba daddy ngo daddy kuberiki daddy kuberiki abandi bakavuga bati kuberiki umuntu yita nuvuga umuvyeyi wa kandi atakuvyaye kuberiki none umuntu yiha iyo power nuvuga nini ya cyane kandi abari umuntu asanzwe abandi bakavuga bati ni umuvyeyi n'ubundi kuko mu ijambo ry'Imana umuntu ashobora kuba umuvyeyi wawe kandi ukamufata nk'umuvyeyi wawe mu ijambo ry'Imana mu nzira y'impuhema araza kudusigura byinshi cyane je kubwanje na muzi nka Eve Pasteur araza kutusigura byinshi kumurereka ndamu mwanya abaramutse hanyuma acadatangura neza na neza mu biganza by'Imana hamatangura ikiganiro neza. Ya shalom ndabaramukije mwese muko muvugana na mwene data bita evangelist Ndwa Pascal yandi umushumba rongo ishami rya Shalom International Family amadashima Imana kuri ivyo ndashima Imana kandi kubwa iyi TV Step Media yadutumiye kugira ngo dushobore gupartager kuvugana nanyu ku kintu twashaka gushima Imana ubwa mbere ko tuvuga mbere ko kiganiro kiba tumanze twiragiza mu biganza by'Imana. Mwami Yesu turagushimiye turaguhaye icubahiro
Amen. uri Imana nziza, uri Imana y'igikundiro, uri umwigisha mwiza, kandi iyo utwigishije turamenya tugatahura. Ndagushimiye muri byose bwa kino kiganiro, kuko nizera neza ko umuntu wese akadukurikirana agiye kwigishwa nawe. Ni mu izina ryawe gera Yesu, amen. Ego mwamwumvise neza, yababwiye nisha amasanzwe arongoye ni Eve, je namwizi nka Eve Pascal, ariko kubandi banavuga bamuzi kwandi mazina, ariko kurundi ruhande reka kumbure adusige kuri kintu novuga. Mbere na mbere kwanza turashima kwanza kwa witavye kamo kacu, ariko kurundi ruhande amatsiko y'abantu ni benshi cyane. Ico kintu ndazi nawe subwa mbere ucumvise novuga ga Pascal. Ya subwa mbere ndacumvise ikintu kijanye n'aba daddy, ariko kandi ni izina risanzwe cyane, kuko daddy riri mu Cyongereza, kuko bamwe nibaza ko benshi bafise ikibazo ca malentendus y'ururimi, bidusaba kuja kwishurira ngo dushobore kwiga dutahure ururimi rw'icyongereza. Daddy ni jambo ryoroshe risigura papa canke umuvyeyi. Ama iryo jambo rirashobora gukoreshwa mu buryo bw'umubiri canke mu buryo bw'impwemu, kuko birivuga ngo ibiri kwisi byose ni gitutu cibiri mu ijuru. Kuko nibwirizwa rya gatandatu ntibihenze gatoyi, riravuga ngo usonere so na nyoko kugira ngo ushobore kurambira kwisi. Rero kugira ngo umuntu arambe abwirizwa gusonera se na nyina. Rero iryo zina rirahari mu buryo bw'umubiri, kandi ndizera ko no mu buryo bw'impwemu iryo zina rihari. Turaza kwifashisha ivyanditso bitandukanye biraza kudushoboza cyane gutahura iryo zina bita umuvyeyi w'impwemu. Uno munsi mu Cyongereza bagita daddy. Ego urumva neza neza kubwira ati kumbure byoba biva ku malentendus, ku muntu adashobora gutabura neza uvuga uburyo bw'ururimi bivugwamwe, n'ahandi ni ibintu bisanzwe cyane, izina risanzwe ku nk'umuntu asanzwe ari mu mpwemu ushobora kuri muhamagara arabikwire mu bisanzwe. Ariko kurundi ruhande umuntu acayifuza ati mbega ni gute abantu twobitahura neza muri yo sense ushaka kudutahuza neza kugira ngo tuvyumve tutazahora tuvyumva nabi. Ya Imana ishimwe cyane, kuko ndazi neza ko mu kwiga Bibiri vuga neza ko atamuntu numwe azi ivy'Imana uretse mpwemu w'Imana. Nta muntu numwe azi ivy'Imana, nta numwe kwisi azi ivy'Imana uretse mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana, mpwemu w'Imana gusa ni wabizi. Rero abantu benshi iyo wigize kuzi ivy'Imana usanga n'ivyo waruzi kuzi atavyuzi. Rero bigusaba guca bugufi kugira ngo mpwemu w'Imana avugane nawe yongera kwigisha. Rero Bibiri iratwemera neza mu gitabo ca Yohana wa mbere 2:27 haratubwira ko amavuta niyo atwigisha. Rero mpwemu w'Imana kugira ngo akwigishe umanza kwemerera amavuta kurimo akavyemera. Amavuta tuvuze amavuta dutawuriki, ni ukuvuga mvuze amavuta ni ikintu kigenderana n'umuhamagaro. Kuko igihe cyose tuvuga ba daddy benshi bumva ba pastori, bakumva ba profete, bakumva intumwa, bakumva amabanga atandukanye. Aya mabango atandukanye akorana n'amavuta. Umuprofete nashaka kukuvugisha ko ngo uvyemere udafise amavuta bikwemeza. Nico gituma kenshi ubuvugishwa si ikintu coroshe kwakira uretse ko amavuta kurimo amanza kuvyemeza. Amavuta kurimo. Rero umuntu wese atemera ubuvugishwa uyu muntu ntakorana n'amavuta yavukanye. Iki nico Imana yabwiye Yeremiya, iramubwiye ngo ukiri mu nda kwa nyoko nari naraguhisemwo, nari narakurobanuje amavuta ngo nagushize kugira ngo ushobore kuba umuvugishwa muri bino bihugu by'abami. Rero kubera iki uyu mutipe uyu bita Yeremiya Imana yamanje kumubwira amavuta kwa kugira ngo uyu Yeremiya ibiza gukurikira byose aya mavuta abimutahuze. Amavuta adasigwa ku mubiri cyangwa adasigwa ku mubiri ni namavuta uvukana. Bibiri ngo akwigisha byose. Usomye Yohana wa mbere, amavuta arimwe muri Bibiliya. Yes, arimwe muri Bibiliya. Yes, muri Bibiliya Yohana wa mbere 2:27 hava ngo kuko kurobanuzwa amavuta twarobanujwe nawe ngo niyo atwigisha byose. Ngo muri ico gihe niturinda kugira utwigisha ngo kuko kurobanura kwiwe ari ukukuri, ayo mavuta atwigisha vyose. Rero ibango ni nka office, ibango ni nk'inzu, ibango ni nk'ibiro. Rero ingabire ni nk'imebre ziri mu nzu. Mugabo ibi bintu byose ibango ni iki nk'ubu mvuge karakase kijya kintu cy'imodoka, kijya kintu cy'imodoka ni kijya housing cy'imodoka, kijya ntikigenda kidafise ico bita ingabire. Ingabire ni ugukora kw'Imana kugaragara mu muntu. Ariko rero amavuta ni yavyorosha.
amavuta ni avyoroshe kuko imodoka idashobora kugenda ifise moteri ifise intebe ifise vora ifise byose biyo ikira kitu ariko rero iyi modoka udashizemo karubira udashizemo amavuta imodoka ntigenda ivyo ukora byose shakushemwe ibitesi bitanu shakushemwe ibitesi bitandatu ari kuri vide ntigenda ntibikunda ukiri kuri vide haleluya rero entre tajenda umwana wa w'intumwa bita apostle Simon Nduwimana Claude rero ikingoma kugivuga kugira ngo uvyumve ukigiye cyose utavyawe biragoye cyane kana nawe uvyara hama ngoma ngira ngo muri sanse imwe canke yindi bibiri vuga ngo icavyawe n'umubiri naco n'umubiri icavyawe n'umubiri naco n'umubiri kumbe hariho kuvyagwa icavyawe n'umubiri umuntu atemera papa n'umuntu atemera bibiliya icavyawe n'umubiri naco n'umubiri ngo icavyawe n'imwemu naco n'imwemu murumva ko deja hariho kuvyagwa no nimba hariho kuvyagwa mu mubiri haba hari uwo bita umuvyeyi w'umubiri nimba hariho kuvyagwa mu mwemu haba hariho n'umuvyeyi w'imwemu uyu muntu aravuga ko vy'umuvyeyi w'imwemu bitabaho ivyatati bitabaho birashobora kuba bisigura ko atarigera avuka kuko hari bamwe bavuga usomye muri Matayo 23 ku murongo w'9 havuga ngo nta numwe ngo yemerewe kwitwa se w'umuntu nta numwe yemerewe kwitwa se w'umuntu ikintu cyo cyanditswe bitwaza ngo nagira umuntu ngo avuga ngo ujya ni daddy cyangwa ngo ni papa ngo mumwemerere kandi ikintu cyo Yesu yavuze ariko hari impamvu yerekana kivuga yavuze gute yavuze ico cyanditswe ko ata muntu numwe yemerewe kwitwa umuvyeyi cyangwa ngo papa ngo data numwe ngo wo mwijuru ico gihe Yesu yabivuga hari ivyavyagwa n'amabingira mwibuke ko na Herodi yavuze ngo genda mubwira iyo mbwebwe Herodi mu buryo bw'imwemu yasa n'imbwebwe Herodi ariko kandi yari kavuga ngo hari abandi bitwa intama n'abandi Yesu yita impene n'abandi Yohana Umubatizi yita inzoka rero inzoka ivyara inzoka imbwebwe zivyara imbwebwe turumvikana neza ngaho rero icyo gihe Yesu yaza n'abantu bari capable kuvyaza abantu mu mpemu bari bahari hari abafarisayo bapinga ivy'Imana uko na Yesu yari yaje nibigeze bamumenya nimba batigeze bamenya Yesu bari kuronka capacité gute yo kuvyara ngo bitwa bavyeyi muri ico gihe ntivyakunda vyasaba ko mwemu aza hama arobanura intumwa ziboneke ahamagara amabango atandukanye hama aya mabango aronka ubuntu bwo kuvyara rero si bose bavyara uretse ababihawe saba pastori bose bitwa ba papa b'impemu kuko abavyeyi b'imwemu bari mu buryo bubiri hari umuvyeyi w'imwemu avyara impemu yawe n'umuvyeyi w'imwemu arongora isengero arera isengero aba bantu nibasa rero kuba uvize pastori nibisigura ko ari daddy nibisigura ko ari umuvyeyi wawe w'imwemu nico gituma bamwe bari mu mashengo usanga ataravuka mu mwemu ugasanga aracanye inzoga bigakunda aracasambana bigakunda aracabesha bigakunda uwesikuru buramwuzuye bigakunda uyu muntu naravuka mu mwemu bisigura ngo uwo bita daddy wiwe niba arahura nawe je umunsi nahura na Major Apostle amateka yanje yaciye yahinduka je nari gisuma giteye ubwoba nari mporegwa iteye ubwoba ariko musi mpura n'uyu mutipe bita Major Apostle uyu mutama nubaha yasizwe amavuta amateka yanje yaciye yahinduka ndavuka sinarinzi ko ndumuvuga butumwa ico gihe Imana itangura kuvugana na jewe turaza kukivuga ko mu nyuma kubijanye na prophetic Imana itangura kuvugana nanje ko nari namaze guhura n'umuntu nyawe iyo uhuye n'umupastori w'isengero akugaburira iby'isengero akubwira za Matayo za Luka za nde mugakikama mukagenda hirya akigiye cyose uhuye n'umuvyeyi yari destine kuvyara impemu yawe umve nkubwire ntabwo ubugisoma igitabo nk'inyuguti ariko ico gihe Imana itangura kuvugana nawe ku gatwe kawe kuko Imana yagendeye Yeremiya ikamubwira nawe nikici kugendera kuko impemu yawe bayavutse icavyawe n'umubiri icavyawe n'imwemu naco niki ni impemu rero kijya gihe Yesu avuga ngo nta numwe yemerewe kwitwa data nukuvuga ngo abavyawe n'imwemu bafise ubwo buntu bwo kuvyara ntibari bwaboneke
gato ntaguciriyemo Yeah. yes uradusigure neza kucerekeye novuga ba daddy igituma babita gutyo Yes. niko watubwiye ati umuntu yakuvye mu buryo bw'impwemu urafise urusha kumwita novuga daddy wawe cyangwa umuvyeyi wawe w'umuhemu yes ariko kurundi ruhande arantu wadusigure tubwira ati Yesu yarigeze kuvuga bati nta muntu akwiye kwita umuvyeyi w'umuntu sinatahuye neza bisigura yuko kijya gihe Yesu yabona muri bajya abantu ko bivanye n'ivyo bakora ko atanumwe yarakwiriye kwita daddy canke nibihe byose niko bimeze nukuvuga ngo Yesu yitegereje mu buryo bw'impwemu bugaragara bwa kijya gihe nkoresheje ico bita natire imbeba ivyara imbeba imbwa ikavyara imbwa impene ikavyara impene umuntu akavyara umuntu ariko wibuke ico gihe ishusho yagaragara cyane zari imbwebwe n'inzoka imbwebwe n'inzoka ngo abana b'inzoka ngo mwege na Yesu yarababwiye neza ngo muri abana wa mubi ngo muri abana ba washo wa mugwanizi shetani kuko ivyo agomba gukora ari byo namwe mukora none wewe ucumbwira gute umuntu akorana na shetani yoca vyara abana b'Imana gute aca vyara abanyina abana ba shetani nyene rero ikintu kimwe abantu batazi Imana nuzofu yibonye mu buryo bw'umubiri Imana ni mpemu deja mugihe rero Imana ari mpemu kuko uvyara biroroshe kera Imana yararobanura abantu igahura na Aburahamu ata intermediary y'abantu ibaye Imana yahuye na Mose mu bugaragwa igisaka kiriko kiraka ata intermediary y'umuntu ihuye nayo nukuvuga uyu yavutse direct from God muguno munsi ntibikunda kuko igihe cyose shetani yari yaramaze kwisi cyagiye Yesu yabambwa agapfa kamunyaga ifunguruzo yagarukanye autorite ku muntu nico gituma yabwiye Ibrahimu ngo naco nzokora nibi yakabanga basavyi banje bisigura ngo Imana ikugendeye kenshi yambara umubiri Imana ikugendeye kenshi yambara umubiri bisigura ko icisha mu muntu neza ijana kwijana umunsi Ibrahimu Imana imusezerana kuvyara Isaka byari byose kuvyizera ariko ngomba nkubwire ngo vyafashe imyaka myinshi bitaraba kugira ngo bibe Imana yazanye abagabo batatu bambaye umubiri baca Abrahamu arababona aca bavuga ngo nimuce hano ndabagaburire ndaboze ku birenge oro Imana ni mwemo nabirenge ifise niyoga muri dushe ntirya inyama ntirya ubugari abo bagabo bambara umubiri baca barinjira bararya inyama baraheza bahejeje kuzirya baca batanga prophetic batanga ubuvugishwa ngo mu gihe nk'iki kiza kuza tuzoza Sara yavyaye amen muba igihe cyose Imana igomba ikorera abanyamubiri imanza gufata impwemu yayo ikayambika umubiri nico gituma Imana igomba ikuvyare imanza kuzana umuntu mu buzima bwawe Imana ikamucamo wowe ibikoreka wowe nyene utashe uravuga ati je sinahuye na naka muzi duhana meje apostle jewe natashe ntazi uwo ndiwe je tugihura nawe yambwiye amateka yanje ndatangara none uyu muntu n'umuntu w'umurundi ubwo munsi ndibuka neza naramubajije are you a Burundian or you are a Congolese cuko yavuga igiswahili nanje sinari ndakimenyereye ico gihe ndatangara nibimuvamwo uko jewe na mu pastor kwisi yari kunshobora abapastori bose b'abarundi narabapinga narumva katacu bomarira kuko nabatsinyishu keshi ndayifise umupastori akishura ibihopa nkamenya ko yishuye ibihopa muguye munsi duhura na meje apostle namubajije ikibazo kimwe nari mvise ibindi bibazo birenga 10 nabiyitse anyishura ikibazo kimwe acanyishura na vya bibazo ntigeze ndamubaza nukuri ku Imana nukuri kwa Yesu ikibazo wamubajije cyari kimeze gute namubajije ikibazo kijanye na mwemu yera namubaza ivyo bintu uvuga ninde bigutumye atagubwa ngo mwemu yera ndamubaza leti none mwemu yera ninde aranyigisha mbwira mwemu yera wariwe aca mbwira ko mwemu yera avuga aho nyene ndahejeje kuvuga kavuga acaja in action abishyira mu bikorwa atangwa kumbwira rero ko je ndo muvuga butumwa aho niwe navuye izina bita evangelist abantu rero benshi bibaza ko amabango arutana amabango narutana umuntu wese afise ibango yavukanye amen umva umuntu wumvise ngo yitwa prophete umva umenga ni gihangange umuntu yabigihangange muri fonction yiwe ba bonke n'abayinjiriste ni bihangange kwisi banuze ba korenda n'abayinjiriste babaye ibihangange kwisi nibagiye rero aho twariko turaja nukuvuga ngo icavyawe n'umubiri icavyawe ni mwema naco niki ni mwema rero abantu bari bahari kwisi ntabwo bari bwavuke mu buryo bw'impema nico gituma batari bemerewe kwitwa abavyeyi b'impemu
rero bica vyumvikana rero neza. Imana dusenga bishu ni Imana y'amageneration. Umunsi Mose ahura n'Uhoraho yamutumye mission iramubwira ngo genda ubabwire ngo ndiho, ngo genda ubabwire ngo Uhoraho. Aravuga aramanuka aca mu genda mu gwamamaza ngo none nza kubabwira ko ari inde yantumye. Ari Mose abazimana. Ari Mose abazimana. Mose Imana imubwira Mose ati genda ubabwire Imana yande ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Ibrahim ngo yabantumyeko. Uyo Mose ni yarabaza abo batipe muga yarafise histoire ko bigeze kubaho kandi bagendanye n'Imana mu buryo bw'ibitangaza. Amen. Urabyumva neza? Ibrahim na Bayisaka rero byasigura iki? Imana dusenga ni Imana y'amageneration. Umuntu wese arafise akomoka. Imana irafise ahica kugira ngo iguhezagire. N'ubutumwa tuvuga uno munsi bwavuye i Isirayeli. Benshi basoma igitabo cya Paulo. Je ndiza ko na Paulo batamwizera. Abasoma ubwo butumwa bwa Paulo bapinga ivya dadi bagapinga ivyo abaprofete. Burya nasanze Paulo batamwizera. Kandi ivyo ubikurikiranya neza urabibona neza ko batanamwemera yuko akubwira ati ko Paulo ivyo yavuga kenshi wasanga ngo sivyo, kandi wasanga ngo kenshi ngo ubuzima yarasanzwe abayemo bwa mbere nubwo yagiye kubamo mu nyuma yarasanzwe ari umuntu apinga muga mu nyuma araba umuvuga butumwa kenshi usanga batanavyemera. Yejewe abapinga sindabanka abapinga sindabakumiriye ariko je ikintu kimbabaza n'abantu bitwa ko bakijijwe bapinga. Abantu bitwa ko bakijijwe bizera ko Paulo yahagurukijwe n'Imana mugabo agapinga ivyo Paulo yavuze. Yaba bapagana aribo bapiye ko batize batazi na kimwe, batize ivy'imwemu batavutse mu buryo bw'imwemu bapinze. Ico ni ikintu gisanzwe mugabo ikibazo dufise nabitwa ba pastori, nabitwa ba farisayo, abitwa abayuda ataribo, abitwa abafarisayo n'abakarudaya bapinga ivy'Imana kandi bitwa ngo n'ab'Imana. Bibiri vuga neza ngo bahagaze imbere y'umuryango w'ubwami ngo ubwabo ntibinjira ngo ariko bakaca bazibira n'abaje kwinjira. Bahagaze imbere y'ubwabo, bahagaze imbere y'umuryango bien kubwabo ntibinjira, ubwabo ntibinjira ahubwo bazibira n'abaje kwinjira. Abo bantu bari bahagaze imbere y'umuryango bari abafarisayo, bari abasadukayo kandi ngo n'abarongoye amadini abakuru kandi ababanze Yesu nugiye ngo n'abapagani n'abasadu abamadini abarongoye amadini ngo ababitsi vyagezwe abadokteri mu vy'Imana b'impumyi batabona. Yesu yabavuze neza ngo boza igikombe inyuma ariko indani caragize iki ngo bameze nk'imva. Indani zaranutse mu gimbere inyumbere amakaro bakubise kamarangi amashugwe indani vyaranutse. None ndakubaza Yesu yari kuvuga gute gupinga ati ntihagire umuntu numwe bita dawe? Nivyo bakora ico gihe, ivyo bintu bakora abafarisayo yababona nk'amabingira bazimiza abana b'Imana kuko yarabona neza ko ubutumwa bayajazanye abari kubwakira sibo babwakiriye, abari kubwizera sibo babwizeye. Abo nabo bari bamaze gufata ivyicaro vya Mose, bazifashe za Mose zo mu masinagogi ngo je ndi rabbi ndi mwigisha. Oro nta mwigisha baho atari mwemu yera. Rero Imana mu kuvyara abantu icisha mu bantu ni Imana y'amageneration. Ni kibazo umuntu ashifuza kubaza mbega abo bakera ko twumva ku gihe ca Josi novuga kijya gihe bari bahari, mbega abo bo ni bahari novuga bigira ko bari mu vy'Imana ngo gwatsanga nibo babo ndikunda kubwira barigira ko basizwe bazi doktora bazi vyinshi bazi vyagezwe bazi na profesi benshi bava ko mbere yaheze yaheranye n'igihe ca Ancien Testament ariko ce n'est pas vrai. Reka tugende buhoro buhoro tugende buhoro buhoro kuma ndikunda gutwara ntaguhana icanditswe no bandi ndikunda gutwara nabi. Nashaka nkubita umuntu wese ariko aranyumviriza atemera ivya dadi avyumva uyu munsi kandi avyizera. Kandi rero kuvyizera ni neza yawe uko utavyizeye nta ntambwe uzofuteye. Nukuri kw'Imana ndakurahiye. Amen amen. My God. Usomye igitabo igitabo abikorinto ba mbere harabitubwira neza. Reka tuwasome abikorinto ba mbere 4 duhere ku murongo wa 14. Alright? Alright. Ya, umutwe w'amajambo wenyine uvuga ngo Paulo abahanura nk'umuvyeyi. Paulo Paulo bwa mbere yitwa Sauli
ahuye na Yesu izina rirarihindutse iba yitwa Paulo aca yitwa Paulo aho nyine aca mujana Yesu wenyine amurungiye kwa Ananiya umva Yesu baheje guhura mu nzira y'i Damasiko mugabo amafere ntizahera kubera ko Yesu yarazi ku isi yamaze guhabwa abantu autorité twamaze kuyihabwa rero kuko nta kintu kimwe Imana ikora idaciye kuri Rachel idaciye ku munyamubiri ni nako na Shetani akora nibikunda titije umuntu Shetani ntashobora gukora nashobora gufunctiona amanza gutwitiza body kwitiza beni akitiza ibyo bipastori bibyo oye jewe sindimwo akabitiza bakaca baguramika inzira z'Imana amen iki gihe Yesu ahuye na Paulo byari byose kama misiyo yose akaca mugira ngo genda kwa Ananiya arakubwira ibyo uri bukora Yesu amurungika yaramurungitse kuko yarazi ko Paulo ategeza kuvyagwa na Ananiya Paulo ategeza guhura n'umuntu bita Ananiya amumampa mentoringe muvyerekeye profesi muvyerekeye ibyo agiye gukora muvyo vyerekeye intumwa ace amenye ibyo agenda gukora uravyuma neza avuga ngo ku murongo wa 14 ngo byose ndandikiye kubatetereza ariko ni nko kubahanura arendi ko ndahanura abantu bariko baravyumva kubahanura nk'abana banje nkunda Paulo ariko yandikira bikorinto wabahanura nk'abana biwe akunda keta barungikira yes ngo kuko nawe muvise muri Kristo ababarera be 10,000 ntimufise baso benshi uravyumva neza kuko ari jewe nabavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu turumvikana neza ngo nuko ndabinginga mu nyigane nico gituma mbatumye ko Timoteyo umwana wanje nkunda ayobokera umwami wacu azobibutsa inzira zanje zo muri Kristo nkuko nigisha hose mu mashengero yose Paulo avuga ndabarungika umwana wanje bita Timoteyo sawa umwana nkunda uko nabigishije niko azogira iki azobigisha hatubwiye hejuru ngo nubwo mufise ababarera 10,000 ngo ni mufise baso beshi turafise ababa turera dufise ba papa ni baba ndende ko nakubwira mu mashengero umuntu ashobora kuba ari pastori atabuntu bwo kuba papa afise adafise ya capacity yo kuba umuvyeyi afise capacity yo kurera gusa bisanzwe kurera ariko kurundi ruhande gutusanga profesi kurundi ruhande muri rusange 80% uvuga canke 70 usanga batavyemera ivyerekeye profesi abantu bakabipinga gati ivy'ubugishwa se benshi n'aba escrow benshi bakoresha uburyo bwa sekibi benshi novuga bagira kubw'inyungu zabo ikibazo kiroroshe ngaruka hahandi amavuta arigisha aratahuza arakwemeza ati ibintu nibyo canke sivyo ariko kurundi ruhande novuga eveke novuga benshi la plupart benshi tusanga bariko bakora bikorera ku ruhande rwabo ivyo sinavyanse aba profete benshi umviriza nkubwire bibiri vuga neza ngo ibitsitaza ntibizobura kuza bariko haragowa babizana igihe cyose hari noti ya original ubonye fake umaze kubona fake menya ko hari somewhere original ya habari original somewhere rero ingorane dufise abantu benshi batubwira photocopy maga nibigera batubwira ko bari somewhere hariho original tuzemenya gute exactly uravyuma neza bibiri vuga ngo cyambere muzobenera kuvyo bama ariko la plupart benshi kuvyo bamucu usanga ngo ni dadi amaye umwana ni dadi amaye umuduga ni dadi amaye inzu oya ikibazo si ico urumva ikibazo aho kiri beshu iki ni giki telefone iki ngize uko ubona iki ni telefone nyine iri hejuru ingorane dufise wewe wabonye telefone iri hejuru mugani wabonye wadugije telefone ni eveke ayidugije ni evangelist ayidugije ni dadi ayidugije nakubwiye ngo Imana nikora idaciye ku muntu gabisa ingorane dufise iyo wanditse ku kibaho ubagije abanyeshuri ngo hajye ubona iki ku kibaho ngo ndabona ngo banditse ngo data na mama ngo bagiye gukora mugabo nabona black nabona irangigira we yibonera ivyanditswe sinzi kuvyumva igihe cyose umuntu adugije Yesu vyanka vyakunda usanga yaduze igihe cyose umuntu adugije jizi vyanka vyakunda araduga neza 100% gute none dufata karorero ifana ntuyizi ifana ndayizi kinju ntuyizi ndayizi namazi ndabitwara amazi mugabo namazi afatanye n'ikigopo yego kiri mu plastiki yego none icyo plastiki baza ngo barayivuga tuvuga amazi
kandi nyene rya plastic ifise akamaro ijya plastic umviriza nkubwire amazi ya kinju nushobora kuyaronka utarose kijya plastic niko bimeze n'Imana kandi kugira ngo yitwa amazi meza burya kijya plastic nico kiyakingira kugira ngo abe meza bashiramo byose bagaca bafundikira na kira kitu n'ifana bagaca barumya na gaze kugira ngo igumeyo indani muga abantu benshi ntibagacira igicupa duha agaciro amazi ari bagaciro ikimazi arimwo muga uko biri kose ushaka kuja mu iduka ba VIP kijya gicupa nubwo kitaba gifise akamaro kiguma kiri presentable hajya kigaza niko bimeze natwaga n'Imana ba Paulo bigeze kwinjira mu gisagara barakoreshwa ibitangaza ngo vy'agaheta gushika abantu bababonye baravuga ngo Imana zadushwayemo abantu babonye ibitangaza bibaye bavuga ati ibi bintu ntabwo twari twigeye tubibona kuva tukivuka tarera Imana zagize iki zadushwayemo amen ba Paulo baca bakoma induru rero ikibazo samazina abantu batwita hama ikibazo sukwitwa daddy ikibazo na iryo zina ryavuye iryo zina aho ryavuye yes hari umuntu yitwa daddy kuko yabihawe n'Imana n'undi yitwa daddy kuko yavyiyise exactly nivyo binoko navuga ngo izina ribaho rya photocopy ni rya original irya original riva ku Mana iri Paulo yarafise yita Timotheo umwana wiwe kari original yamuvyaje ubutumwa araheza aravyara ubutumwa na Timotheo nawe nyine ashaka kuvyara abandi akabavyaza ubutumwa ico kirumvikana cyane gusa ikibazo abantu bace bagira niko babandi wari kuravuga ba fake utusanga bariko bacafuza abandi gute rero two bitandukanya neza aho bizoba vyoroshe uburyo nzovuga ati ujyana kandi amubonye ko ariko avuga ko ari mu prophete ariko avuga ko ari umuvuga butumwa canke ari umuntu nuvuga anapana nuvuga ushuda mbese nzomenya gute ko ari wa vrai canke ari wa fake biroroshe cyane kubimenya ni muri yanzira nyene bapinga ni yanzira ya prophetic iyo nzira nayo wavuze ko bayigwana gushika no munsi rero ikibazo gihari abantu bishwe no kutamenya igihe nuze Yeremiya avuka ntiyarazi ico yaraje gukora ntiyarazi kwisi cy'amazi kandi yaramaze imyaka myinshi cyane na nyina we ntiyigeze amubwira ivyarivyo Yeremiya ariko Imana imugendeye ikiramubwira ico yaje gukora kwisi Yeremiya rero uwo bita daddy wa vrai wanashima kenshi wa original sinawakurondera eka siwakurondera jewe daddy niyigeze ndondera niyigeze telefone ngo ngomba kuba papa wawe ngo wimwema abantu bagenda no ku bantu bakabisaba ngo ndashaka ngo mbere ngo papa wimwema none wewe wamaze kuvuka ufise ubwenge wogenda ku muntu ngo umusengo mbere papa kandi waravutse deja abantu rero dufise abantu batazi ivyo barimo aba rero uretse ko ari ba daddy original hariho n'abantu bonyene usanga ari ba fake bonyene ubwabo ukibaza ngo daddy ni wari fake kumbe n'umwana ari fake nukuvuga ngo wewe yavutse yacagenda kwironderera ngo uwundi amuntu amuvyara ni uko abantu benshi usanga bavukiye mu gihugu cy'u Burundi agaca kuvuga ati mu Burundi barakenye niko konja muri Amerika umva ngo ushaka kugenda muri Amerika wavukiye mu Burundi birazwi iki ni igihugu cyawe cyakuvyaye niyo wataye uruzogi aho wataye uruzogi birazwi abandi bakindura amazina ngo ngo sigaye nitwa Jaguar ngo sigaye nitwa akabenze bakindura amazina dufise abana bimwemu batembera amashengero atandukanye abavyeyi ngo babavyara none wowe urondera umuntu akuvyara wavutse gute umuvyeyi w'imwemu ni Imana iguhuza nawe Imana yagusendinga ati vyawe vyaraboshwe hari umuntu akeneye kuvyara impemu yawe hari umuntu akeneye kuvyara business yawe hama nago bambwiye ngo umuvyeyi w'imwemu navyara aya mabango gusa y'impemu umuntu arashaka kuvyara umurimyi akavyara mu big man businessman akavyara umuntu mu billionaire akavyara umukuru w'igihugu yes kandi akavuga ati vile mujya yaramvyaye no mu buryo bw'imemu bikamenyekana ko yamuvyaye rero aba bana bitwa ngo abana b'imwemu nibo babitwara nabi atembera mwishengo ngo wombera daddy wewe urasara mwana Imana ikugendere vraiment nta muntu numwe avuka arinze kubisaba papa wiwe raba umuntu yakuvyaye nk'ubu wo gutoza bye akakubwira ati ubu nyene cyagura umuntu ushaka kuvyara right now Imana ikaguha amashase yanyuma tibechu ubu nyene birahindutse cyawe hitamwo umuntu ashaka kukuvyara right now ndazi ko mama wohava umwihoza papa yakuvyaye wohava umwihoza uvuga ati ni gishomeri bamwe baca bahindura n'ubutaka ati jeje kuvukira muri Alemanya abandi ngomba kuvukira muri Europe ngomba kuvyagwa na Bill Gates umwe mwene data we wasanze wavutse no mu buryo bw'imemu niko bigenda wisanga wahuye n'uyo muntu cyangwa Imana iragusendinga kuri we
Imana ikazana konesa ugasanga yakuvyaye wowe ntavyumenya daddy ntavyamenya cyo umunsi duhura na daddy umunsi wa mbere sinamenye ko ari na daddy nta nivyo waruzi navyo narinzi mugafiri ameze iri nguma senga firi ameze iri nguma numva Imana firi ameze iri Imana iguma imbwira gushika ndashika ahantu Imana imbwira ati that is your father ari kintu ushaka ko udusigurira gato je namwita brother narinze ngo ni brother ngo ni Jesus ngo ni mukundwa ngo muri Yesu kumbe zinotivri sivyo rero abantu benshi birondera abantu babavyara wewe uri kurondera umuntu akuvyara yewe teshutwe kabisa yes ari kintu ushaka ko dusigurira yes kivyerekeye kuvuga prophecy aravuga butumwa benshi babikora mu buryo nko kujana kwaratubwira mu buryo bw'impwemu mu buryo buri original ariko ara nabandi usanga babikora mu buryo bwa fake ugasanga nka jewe Beni ni se prophète nje kuvuga iwawe gati ujya Imana yambwiye iyo alliance wambaye burya ni ya fake cyangwa ijya mugore muri kumwe ntagukwiriye canke nabonye umenga ijya modoka ya Imana yambwiye ngo yimpe gute ivyo bintu navyo nyene bari muri prophecy biremewe bimeze gute ikintu cyoroshe muri prophetic Imana ivugira muri angles zitatu izi angles zitatu ivugiramo biroroshe cyane kumenya ko uyu muntu aje kukuvugira ari feki guterera hama igituma mu prophet aba feki subuvugishwa yatanze bambe sizi na fise ni prophecy aba yatanze kuko umuntu ashobora kuba ari umuvugishwa wa vrai agacika umuvugishwa w'inyoma kimugira umuvugishwa w'inyoma nuko aba yatanze umuvugishwa butaribwo rero wowe uri kurangurikira kugira ngo uzomenye ko iyi prophecy ari ya vrai ikorera muri angles zitatu umuvugishwa nta gishasha zana no new bamabazana bishasha umuvugishwa aza cyambere aza gukonfirma wowe ni original wa original arakonfirma nk'ubu beshu nk'ubu uye Imana yambwiye ati washenati ni gwanje nkacanza umve inzira z'Imana zirayobeye aki kizokwemeza ko ivyo mvuze ari Imana ibintu bwira nsibishasha uba ndabifise muri jewe uza gusanga ubifise nawe mu mutima wiwanje exactly nivyo binakubwira amavuta akavuga rero nk'ubu Imana imbwiye ngo yoshenati ni gwanje Imana yambwiye ni gwanje uretse ko utarubizi mu myaka yahera iryo joro nyene usanga wabibwiwe tubugiye yoshenati wambaye ni ya pastor tibujya ndiyumvira ko no muha pastor umuduga batusanga uwo munsi uyo munsi nkacanza ati akeneye professor ndabona ari umuntu afite kadoye mati kandi ni wewe aho rero wewe ubusanzwe wari ufise message uburi prepare uwo mutima ubufise Imana iba yamaze gutegura muri prophetic Imana nikoresha ibihwiji umva réponse iva muri wewe nyene gutanga jewe nje sinzana ikibazo muri prophetic nta kibazo kibaye habaye inyishu gusa hamaze kwinjira ikibazo uyo muntu aba yageneye kwivugishwa uyo muntu deja ico gende bikubwiye biroroshe cyane yego biroroshe cyane ikibazo kihari nawe warubizi mu mutima w'iwanje na ndabizi cyari guhaye mu mutima gusa no mu bwenge byari biriyo rero byari biriyo uyu muvugishwa yageneye kubyigenera ngo nimuze mu mutinye mubwira ukuri ti prophet wavangiwe ataragenda atarajabuka benshi urambara ikibazo dufise abantu benshi bataka aba prophet batatariho bari hajye ubutwaye urusaku mwatakira kibikubwira aho nyene sur place muhezanye ati bantu nanidanganya ego tije ndabona mugiye kuronka akazi muri wowe ntabiriyo muri wowe navyo wiyumvamo cyangwa usanga uragafise mbere keza kumbe yibeshe wowe ufise akazi kagwemba miliyoni 9 utifuza nakandi kumbe haje umuvugisha ku degrade yagushire hasi yagwa kandi katariko mubwiza ukuri to the prophet of the nation you are wrong you are loser we watakaje Imana iravuga twe dufise ingorane aho kwataka bavugishwa bavuga insaku rero kwata ko umuntu atabivuze mushikiriwe yagwaye ubwo buvugishwa butari bwo muhezanye kabisa haleluya angre ya mbere umuvugisha koreramwo aza gukonfirma ivyo bufise mu mutima no mu bwenge exactly kabisa hama kenshi y'umuvugishwa ngo umuha ikintu siwe yizira kukigusaba nubwo Imana yaba yabikubwiye beshu wewe ukanka Imana ifumye yagurutse undi mu prophet ndabona mu isi y'imwemu harimo umuntu w'Imana wagomba guha ikintu ariko muri wowe nuraba confirme Imana imbwiye kira mu ngiro tari imiryango icayuguruka
ashize mu ngiro bikaca bikoreka uyu jewe nka jewe banzaniye si jewe ndonda umwami baramushikanira umwami nasaba kabisa nabo mamanuriye nabo bantu basega kugira babeho reka gusega umwami baramushika umuvugishwa arashikanirwa kabisa kirumvikana cyane umuvugishwa aza kugira iki gukonfirma cya kabiri umuvugishwa aza gukura amakenga yeah guteriye nukuvuga ngo urabona wabwiwe ko umuntu ikintu mugabo wabidinayinze nurabyemera amadute ngo yoba ari imana cyangwa yoba ari shetani ngo mbebwe bari ubwenge cyangwa yoba ari nk'emwe yo gutakaza no umuvugishwa ari inzaza ivyo bintu byari bikurimwo abaje gukura amadute amadidane ubu ugasanga ufise akadada mugendana kwa kumuvugisa ikibazo none uyu mudada niwe cyangwa siwe mbega yo tuzobana neza cyangwa tuzobana nabi ukaza wumva umuprofeta araje ati kinayi prophesy I see already his name is Rakadis umva izina ry'ubu urizi deja izina ry'ubu urizi akaca kubwira izina ry'ubu bari muga kurundi ruhande abantu bakabavuga bati ngo burya ngo izina ngo ari nzavuga n'izina cyaka gona uvuga amatuyo aba ari exactly ngo nuko bayatoje amakuru yawo oya nabivuze ngo kandi senga ngo kenshi umviriza nkubwire ngo batanga ama prophecy ku bantu bafise le moyen bafise amafaranga oya barabesha bariko baratubeshera vraiment kandi uyo muntu ahagarike kubesha ibyo binyoma ndabihagaritse mu izina rya Yesu amen umviriza nkubwire prophecy ni kure kuba afise le moyen gusa kuko anointing ya prophetic uretse ko ikorera bavuga ko yo bikorera nabyo by'abamuhaye ayo mavuta ubwayo na mavuta y'ubutunzi ayo mavuta ubwayo nushobora guhura na prophet usigara uri wa wundi ntigikunda nibibaho afise ayo mavuta ntigikunda nibikunda utezwa guhinduka bibiri vuga ngo nimwubaha imana muzohabwa gushikama abantu iyo bubasha imana barashikama nukuvuga mugakiza ntayugumba muri kopinage washimara yiheba ibya byose ntayugumba mugare ikindi naco kiya kivuga ku murongo ukurikira ngo nimwubaha bavugishwa muzo prospera amen muzotunga aya mavuta bavugishwa azana prosperity ingorane rero kino gihugu gituma tuguma dukenye aya mavuta barayanka nanjye ndakubwiye nimba uyange wenyene je ndayakunda amen igihe cyose twonora amavuta bavugishwa aya mavuta azana prosperity nicyo cyagendera kugira ngo wubahe so na nyoko ugira icyo wubaha mu buzima bwawe kiraza kubona umuntu wese avuga icyo nguco umwita uko ariko hari n'abandi bantu nk'ubu mbeshu nakoda avuga gatorokariro kadaka k'umudada uvise umudada w'amatakwa w'ivyivuzo kumbe Imana ikubona kuri umuntu akomeye cyane uyo muntu ni mwabana azozana ikibazo sawa hama rero uwo munsi ugacura na profete ashobora tujya mudada wewe ujya mudada siwe rekana nawe Imana guteguriye mwiza muzokorana neza mu bintu bijanye na bijanye nusanzwe ukora urayiti uyu mudada kumbe nawe yarananiwe mu mashengero ajuka chumubwira iyo prophecy tijena we n'umukozi w'Imana acha kubwira ngo abo n'abavugishwa b'ibinyoma anakudanganya ngo nakudanganya kumbe we yagushaka bwira kuyovye haleluya wewe kuma wibaza ngo inkuru ziko zirasirikira ngo nizo kumbe sizo abantu bishwe n'ivyifuzo vyabo abandi nabo bafise mission za shetani akaza akajya ngo ujya muvugishwa ngo siwe ngo ujya bita dadi siwe ingorane ni imwe ni we yagiyise nimba ari we yagiyise nivyo ni wa feki wa original si wavyiyita original ntiyita iryo zina oya ahubwo uwo mwana aje ni wabwirwa ngo dani dadi kandi ugerageje kugwana n'iryo zina kuko atari we wari muhaye ucugira ikibazo haleluya amadesheyanse y'uhura nayo arakomera cyane amaesheke uhura nayo arakomera cyane nicyo tuba dufise abaproto benshi ubuzima bwabo buri dark buri hasi kirumvikana buri hasi gose uko ntandero bafise benshi haleluya basi nibo babase nabanyina Paulo yavuze ngo mwananje nkunda Timoteyo nimba utizira ko bapapa bimwe mu babaho umve nkubwiye none wavutse gute wamenye Yesu gute wavutse gute muri Yesu cyarakorese mu kirere pa sindavutse bacivuka rero wazuza nkanuze nkaba umwami wa mbere w'igihugu cy'u Burundi bavuze ngo ntibazi ngo yaturutse nujya yaravutse ahubwo bashatse kuduhisha gusa yavuye nukuri kwima n'umurundi ujya kasude karando zede varadia kuvuga mu ndimi mande zide vakiza di karados kuvuga mu ndimi bese bacavangura ibingo buri kuravugishwa babe baguhenze igira mu ishure ry'umuvugishwa haro kuvugishwa no kwiga ivy'umuvugishwa
hari indimi zo gusenga, hari indimi z'ubuvugishwa, hari indimi zitamenyekana, hari indimi nyinshi n'indimi z'abamarayika. Izi zose ziravugwa parika tosha dia. Utabizi numenye ivyo navuze maka winjiye mu ishuri ryo kwigishwa. Haleluya. Yes, kumbure twayaga vyinshi ritwoheza, reka kumbure atubwire ijambo rimwe nuvuga kugira ngo tugire ico tugiye dutahanye. Jewe ijambo rimwe nohereza ko ni ijambo dusanga mu vyakozwe n'intumwa kabiri ku murongo wa 17. Havuga ngo ibi ni vyavugishwe n'umuvugishwa n'Imana Yoweri ngo bizuba mu minsi y'iherezo nzosuka mwemu wanje kuba ari n'umubiri bose abahungu n'abakobwa banje bazovugishwa nanje. Iyo ni Nouveau Testament. Nouveau Testament. Nawe uri kunyumviriza ukeneye kuvugishwa. Bibiri bivuga ngo iyo muvuga muvugishwe. None wowe ugwanye ubuvugishwa n'isi mu kubaho yabaye mu buryo bwa prophetic. Isi mu kubaho. Yego, Imana yavuze yaravugishijwe ikirabaho. Ibitego iravugishwa bica birabaho. Inama iravuga ati inama nizibeho, prophetic declaration. Isi kirabaho. Nanji Imana iravuga ngo injira Pascal munda cyangwa injira cyawe je navutse mu buryo bw'ubuvugishwa. Haleluya. Haleluya. Rero umuntu wese agwanye ubuvugishwa na Bibiliya yarayigwanya. Abahungu n'abakobwa bazovugishwa nanje. Nawe ubigwanya ukeneye kuvugishwa. Bese babikora muri Angere itariyo bakubwira ngo asomye igitabo Imana yahejeje kuvuga. Mwene data ivyo nivyo Imana yashaka kuvuga bice mu gitabo. Ariko kandi hariho yandi mazina utazofubonye mu gitabo. Jemvise umufasha bita Cecile na Kirutimana. Mu gitabo cya Bibiliya iryo zina ntawe nari kurikura. Imana yitangendere mbwiye tumufasha bita Cecile. Nawe nari kufa ndabisomye. Iyo business urondera nta namwe woyisoma mu gitabo cya Bibiliya. Uretse ko Imana yizanye uciva. Imana iravuga aya masatu ko turavugana. Imana iratokinga. Kandi ivugana n'ababishaka. Nakubwiye kiza mu nzira zitatu. Iya mbere gukura amakenga, iya kabiri za kukwinjiza. Umva ubise ubwoba bwo gukora ibintu warubizi. Ikaza kukwemeza. Imana ikavuga ati njira ujya ni wa mugore wawe mufate. Bavyuma neza. Icya gatatu ubuvugisho buza gutegura. Ubuvugisho buraza kugutegura. Rero ibi rero bugutegura nta commentaire zibamo. Baguha itariki, baguha isaha, baguha umwaka, baraguha amadetaye yose. Umwaka uza ufise imodoka n'ugwane niyo muvugishwa. Wewe andika somewhere. Urindire ya tariki na wa mwaka kugera. Iyo tariki igeze bitaraba. Uyo muvugishwa bayavyigeneye. Abari wa fake. Abari wa fake. Original abavuga by'imana. Kuvugishwa bwavuye ku Mana nigiye bushika. Budashitse niba bwavuye ku Mana. Aho rero muvugishwa baje gutegura. Wowe umuntu akubwira ngo ejo ufise etage n'ugwane nawe mwene data. Wowe arindira ijya tariki yejo. Uzobona ko ari wa vrai fake. Nibyo byagenze kuri Elisa. Haje umugabisha w'abasoda. Hari inzara uteye ubwoba ngo bajyana amavyi y'inuma. Ico gihe umwami atavuga ati none nimba bimeze gutya Elisa aracari kwisi kubera iki? Iyi Imana bavuga kibaho irihe nibitugana acatuma umugabisha ati genda tiwe genda umwice. Elisa bibonye ngo ico kibwa kije kunyica ngo nibirenge vyo biriko biraje kunyica. Aba prophet barasanta we nawe uvuga aba prophet ugiye kuri babaca bamimenya. Wa vrai arabimenya ukacugira ngo ugiye ngumyani gumugisha kandi gumugisha ku bantu watutse. Ubwo nyene Elisa acabwira uwo musoda kigenda ubwira umwami ejo amasankaye vya bintu vya byaduze beyi bigiye gukoroka ibeyi. Wa mugabisha bamubwira ngo ivyo bintu vuze nubwo abamarayika bokoroka ngo nubwo imiryango y'ijuru yo pasuka ngo ntibikunda. Elisa amubwira ati ndavugishijwe kandi amaso yawe azobibona ariko ntuzobijyako. Amaso yazobibona ariko ntuzobijyako. That is a prophecy. Icagaragara ko ari buvugishwa Elisa yaratanze. Vya bintu vyarabaye yasaha nyene igeze. Imana yakoresheje abanyamibembe injya ziva mu Bafilistiya. Isirayeli barajya barahaga. Wa musoda ari gitamariye ngo ari mu muryango w'itamariro araba ngo vya bintu birabaye. Bwamufu bwamanutse beye vya birage byamanutse beye. Abantu baca bamucako baramuhonyora gushika arapfa. Ubuvugisho baragize iki buba burashitse. Mwene data n'ugwana n'abavugishwa n'Imana. Wewe andika ivya kubwiye navyo bitaribwe mubwire ati vraiment je sindi umukobwa wavuze nawe je ndi umuhungu. Kuko urazi kuri umuhungu usanzwe ubizi. Mubwire siri place tibane vraiment prophet. Nimba nawe utashaka kumumaramaza mu bantu muhige muri ofisi. Mubwire kugira ngo ijya mwemi mubeshe nazo sore kumubesha. Washaka kubona mu prophet wa vraiment maze guhanurira benshi. Hamagategwa gutegwa bibaho. Ariko ntibari yo ngo tubasuzugure. Bibiri ngo n'abanyenegenge tubihangani.
kazude kande varoda mu ndimi ya nashaka rero gutangariza umuntu wese karanyumva nimba ibi bintu uvyemeranije navyo ndumva Imana igiye kukukonfirma ku byo warukeneye amen Imana igiye gukora ikintu gishasha ku buzima bwawe Amen. abagwanya ntibazobura abagwanya buvugisho ntibazobura ariko wowe unyumva nubibemwo ahubwo ube umuntu wa mbere gwemera ko Imana ivuga amen ngo yaremye umunwa irafise akanwa iyaremye amatwi irumva iyo rero ivuga irashobora kuvuga benshi barayizibiye kivuga benshi barayizibiye amen amen ari ikintu yasiguriye kandi nagitahuye neza kandi kirumvikana neza kuko nta muntu yoza amvugishwa ko ibintu mu gihe ico kintu ku bwanje ntigera ndaciyumviramo n'umusi mwe mu buzima bwanje mu gihe ku bwanje ico kintu sinigera ndagiha umwanya ariko gacaza nka mushasha akazambwira ibintu bishasha je ntarinzi kumbura ivyo bintu kuza kuvyitonderana cyane cyane umuntu aza kubwira ati burya Beni irya chaîne yawe nayikunze Imana yavuze ngo uyime mu gihe nari mfise umutima wo kuyiguha ico kintu sinzocemera nabitahuye neza cyane kandi n'abandi bazovyisunge ni ibintu bitatu batubwiye nukuza gukonfirma kwinjiza no kugutegura ibire byo gutegura nta commentaire ugira urandika gusa mu ikaye urandika ati ndindire ya tariki gusa igeze c'est fini ego igeze bikaba abazaba ari wa vrai igeze n'ibibi ari wa fake hanyuma cyo dusozera ikiganiro ya nasha dusozere mu gushima Imana mu gusenga Imana kandi ndakwifuriza kuroranirwa mu vyawe no mu banyu mu izina rya Yesu twaganire neza yes step media Imana ishije ko baduza cyane uko ndazi ko benshi bagiye gufashwa nino nyigisho mu buryo budasanzwe amen amen reka dushime Imana Mana turagushimiye kuri Imana y'inyizigirwa turagushima kuko wari uri kera nuno musi ni kukiri we wahagurutsa abavugishwa mu gihe cyaka nuno musi buraca bahagurutsa turagushima kuko ivuga kandi ukivugana n'ishengero turagushima kuko ihezagira kandi ugihezagira abana bawe reka Mana ushije kwigisha umuntu wese yatwumvirije muri kino kiganiro ushije kumuduza mu bumenyi no gutahura ubudasa ushije kugaragara muri vyose ni mu izina ryawe gera Yesu dusanze dushima amina turabakunda cyane shalom